aha iyo buba ubwumwe bwari ikindi yego cyane nk'uko bagira utazi ubwenge ashima ubwiwe no mu kirundi turabivuga rwose rwose umuntu wese aciye ubwenge rero amenya ko azi bike agaca asonera icyo uwundi yashitse ko nawe hanyuma tuzotuba buke buke duhurize hamwe ukuri kose kuboneke twebwe nta kuri kose twaronse mugabo ibyo twaronse bizodufasha kugira ngo twubake dufashanije n'abandi hazoza igihe rero tugoso abandi ndiyumvira ko bazobigira ntakiriho abantu bazogosora kumwe kugosora amasaka abantu agakebanya ibikumba agakuramwo hagasigara rero amasaka cyangwa uburo ibintu byose akeneye gukuramo ibindi bikaba ibikumbi bigiye icyo ni icya mbere rero twatoye icya kabiri twashitseko ni uko umuryango ari kirumara ntabanduka kugira ngo umuntu amenye ibya kera kandi imiryango niyo yubatse Uburundi icyo twaragishitseko rwose kandi cyaradufashije rwose 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 imbere ya Ntare Rushatsi imiryango y'abahutu n'abatutsi yariho kandi ntibari bwitwa abahutu n'abatutsi namba nk'uko bwitwa hari naho bitwa gutyo mugabo ntibwari ubwoko mbabarira abahutu n'abatutsi hari n'amajambo hari naho yariho sinzi aho yavuye ntihagire uzombaza ngo amajambo yavuye narabahakaniye je ntayo nzi gutora abandi bazobitora mugabo kuba umuhutu ntibwari ubwoko twarabivuze n'ubu turabisubira kuba umututsi ntibwari ubwoko turabigaruka ko hanyuma mugabo ikintu cyo twashitse ko muri ibyo ni uko turi kumwe kuva kera rwose imico yacu yaranywanye Burundi bumeze gutya kuva kera sinzi umuntu twahaririye tudasangiye ubwoko akavuga ati ni ukuri nyene ubwoko ni ingabire y'Imana donc l'ethnie c'est un don de Dieu yari umuntu yihebeye Imana nka jewe c'est un don de Dieu donc il faut pas oublier ça hanyuma ndamubwira mu gifaransa twavuga mu gifaransa dites-moi un peu qu'est-ce que vous Hutu vous avez et que nous tous nous n'avons pas du point de vue culturel, du point de vue des valeurs, à part quelques variantes régionales ou claniques ou autres. Qu'est-ce que vous avez réellement, qu'est-ce que nous avons de différent? Dites-le-moi, je vous écoute. Il a tout de suite clos la discussion. On est passé à autre chose. Donc, turi kumwe kuva kera imico yaranywanye kandi ni inyungu ikomeye turafite inyungu ikomeye rwose mbere kuba umuhutu kuba umututsi ntibwari ubwoko twarabyize rwose kandi twarabishize ko birahimbaye mugabo wari umuce w'abantu ushingiye ku mirimo ushingiye ku mabanga ushingiye ku byabaye ibintu bene ibyo nicyo gituma mbere umuntu yashobora guhindura bamwe bakihutura abandi bagacika abahutu abaganwa bagatahira ibyo byose bikaba ibintu bisanzwe kubera ko ADN umuntu niko yobyita yari ishingiye ku kuba umuhutu cyangwa kuba umututsi twararonse abantu benshi babituyagira ingene imiryango yabo yabayeho cyo gituma twasanze imbere umuryango urimo abahutu n'abatutsi kandi imiryango irimo abahutu n'abatutsi ni myinshi rwose twaratangaye sinabigarukako uravye uruhererekane rw'imbyaro genealogy ukabona wari gushobora kubona naho byatanguriye n'icyari cyabaye nicyo gituma rero
by'uko turi hamwe abahutu n'abatutsi kuva imbere cyane ya ntare rushatsi biragaragara kandi biri n'akamaro rwose. Nicyo gituma rero nobifuriza gutohoza imiryango yanyu mugasubira mukabandanya, uzoronka igishasha wese akaza kukitubwira tuza tumuha ijambo ngaha. Icyo muzobaza rero ndakibatume nk'urwaruka ruri mu mashuri. Ubwa mbere mukaraba uruhererekane rw'imbyaro iwanyu, genealogy, uruhererekane rw'imbyaro iwanyu. Hanyuma rero mugace muza murabaza muti naka yavuye he, shika ino haracyariho. Donc mukaraba uruhererekane rw'imbyaro zanyu, genealogy, mukaza murabaza muti naka yavuye he. Hatwara nde umuganwa yitwa nde? Abaganwa icyo gihe baca berekana n'ibikurikira. Aho mu gucikira mu kuza ngaha yacikiye nde? Amabanga yari ajejwe ibwami canke ibuganwa n'ayahe? Muzoca mwunguka mutwungure twese. Aho rero